abantu benshi ntibagomba guhagarara mu ngabire zabo, cyangwa ugasanga ntibanatahura ingabire yabo. Haleluya. Ugasanga umuntu ariko arazazanirwa, ugasanga umuntu ntabona ibyo yaja niyava, ugasanga ashaka gukopya ibyo abandi bariko barakora kandi bitari muri we. Hariho umukozi w'Imana yigeze kutubwira ati umuntu ataratahura neza ingabire yiwe atazagende mu ishengero. Uwa mbere ata muntu numwe arinjira, abagira isuku batarinjira, abasonoriza batarinjira, ata muntu numwe arinjira. Atugende wicare, ata n'umuntu numwe araza. Ati hanyuma bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge. Mana, nciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, umunsi waremye, umunsi utigeze kubaho kandi utazokongera kubaho kundi, umunsi dutewe iteka nawe Data ryo kuvyuka duhimbaza izina ryawe, tuvyutse tuvuga urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe. Uri mwiza Mana, ugira neza. Unyemerere rero muri iki gitondo watuhaye mukunzi mwiza, wemere umanure amavuta ku buzima bwanje kugira ngo mbashe kuba igikoresho cawe uyu munsi. Ijambo ryose mvuga riba rivuye kuri wewe, ntihagire ico nigenera, ko novuga ibyo nigeneye nta kamaro cyogirira abazovyumva. Ariko mpwemu yera ni wemera kugaburira abana b'Imana, baragurirwa neza. Data, ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wemeye kubana nanje, ukazobana n'abazokumvira ijambo bose. Amicubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, abandi abisende ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Ijambo Imana rero yampaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo dukwiye gukorera mu itaranto zacu. Haleluya. Gukorera mu ngabire. Iyo umuntu ariko akorera mu ngabire yiwe, akora neza kandi akora nezerewe, kandi bigahesha icyubahiro Imana. Kuko hari igihe abantu bakorera mu ngabire itari zabo, ugasanga bariko bakora ibintu bibi bibaruhisha ubwabo kandi bikaruhisha nabo bari kumwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Matayo. Turasoma igice ca 25, duhere ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 27. Haravuga ngo umugani w'ababikijwe itaranto. Bizoba nk'ivyo umuntu agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1. Uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza, yungukamo izindi taranto 5. Nuwa 2 arabigenza atyo, yungukamo izindi 2. Ariko uwahawe 1 yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya sebuja. Haheze igihe kirekire, shebuja wabo bantu aragaruka, asuzuma ibyo yabasigaranye. Uwari yahawe itaranto 5 araza, azana itaranto zindi 5. Ati, mugenzi, wari wansigaranye itaranto 5, ehe nungutsemo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe itaranto 2 ati, mugenzi, wari wansigaranye itaranto 2, ehe nungutsemo izindi taranto 2. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uhawe itaranto 1 ati, mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ivyo utabivye, ukumakoma ivyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda ndahisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi vyawe. Sebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubi we, wakinebwewe, wari uzi ko nimbura ivyo ntarimye, kumakoma ivyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje
yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka itaranto muyihe ufise itaranto 10. Amen. Twumvise uyu mugani Yesu yaciye avuga yuko hari abantu babikijwe itaranto na sebuja ngo agiye mu mahanga. Umwe mwumvise ko yahawe 5 aragenda arazicuruza kuramwe izindi 5, hama wahawe 2 nawe aragenda aracuruza kuramwe izindi 2, ariko uwahawe imwe ngo aragenda agira iki, arayimbira, ntiyayicuruza. Iri jambo rigomba kutubwira iki? Iri jambo rigomba kutubwira yuko umuntu wese Imana yaremye, haleluya, umuntu wese atavuyemo numwe, wese arafise itaranta, arafise ingabire Imana yamuhaye. Rero igihe umuntu ariko arakorera mu ngabire yiwe neza, ariko arakorera mu itaranto yiwe neza, bivyarira umusaruro Imana kandi nawe bikamubera inyungu. Haleluya, haleluya. Bivyarira bigirira inyungu Imana, kandi nawe uri kukorera mu ngabire yawe ukahabwa umugisha n'Imana. Abantu benshi ntibagomba guhagarara mu ngabire zabo, cyangwa ugasanga ntibanatahura ingabire yabo. Haleluya. Ugasanga umuntu ariko arazazanirwa, ugasanga umuntu ntabone yaja niyava, ugasanga ashaka gukopya ibyo abandi bariko barakora kandi bitari muri we. Haleluya. Igikorwa cyose wagurutse gukora utagifitiye amavuta ntigishobora kugenda neza, kirakuruhisha kandi kikaruhisha nabo muri kumwe. Imana idufashe. Rero ndakwinginga ngo niwaba uyu munsi utarashobora gutahura ngo umenye ngo mbega jewe ingabire yanje ni yihe, senga Imana. Haleluya. Senga Imana uyinginge kugira ngo umenye, haleluya, ingabire ukwiye guhagararamo. Abana b'Imana kenshi turashobora no guhusha umugisha, tugahusha kubera iki? Kubera tudahagaze mu kibanza Imana dushakamo. Cyangwa ugasanga n'ibikorwa umuntu ariko arakora, ariko arasekana kuko uri kukorera mu kibanza kitari cyawe, usekana n'uri muri cyo kandi ukamukorera nabi. Imana idufashe. Rero aba bantu babiri twumvise uw'itaranto 5, murumva ko yamenye neza, yamenye gucuruza, yamenye gukorera mu ngabire yiwe, hama iyo ngabire ivyara inyungu Imana nayo igira iramushimira. Haleluya, haleluya. Mbega murazi ko hari abantu bakora ibikorwa bidashobora kwandikwa, batazobishimirwa. Haleluya. Batazobishimirwa na gatoyi. Kubera iki? Kubera batakoreye mu ngabire ya. Igikorwa cyose ukoreye mu ngabire yawe, mwemu yera kibamo. Haleluya. Kuko n'igikorwa ukorana urukundo, n'igikorwa ukora unezerewe, n'igikorwa ukora unezerewe, kandi gikora unezerewe ugakorana umutima ukeye, ukumva bigurumana muri wewe, ico uragihembeka, kirandikwa. Ariko hariho ibindi umva ari mekanike, umva uri kuragwana, ivyo ntuzobihembeka. Haleluya. Murumva rero ko abazo kwinjira mu munezero wa data arabakoreye mu kibanza cyo bagakorera mu ngabirezo. Haleluya. Uyu wazibiri nawe nyene murumvise ko yagiye agakora neza, akungukira Imana, hari akungukira shebuja. Nukuvuga ko ni twebwe ijambo rikoreye abwira nk'abana b'Imana ko turiko dukorera mu ngabire, tuzoshika imbere ya data tubwire ngo ngwino batoni banje ndabahembe kuko mwakoze neza. Haleluya. Uyu wimwe murumva yuko ntiyigeze atahura ko ari ico yahawe, nkuko hariho n'uyu munsi abantu benshi bicaye bazi neza ko atakintu na kimwe bashaka gukora mu bwami bw'Imana kandi bagifise. Haleluya. Hariho umukozi w'Imana yigeze kutubwira ati umuntu ataratahura neza ingabire yiwe atazagende mu ishengero. Uwa mbere ata muntu numwe arinjira, abagira isuku batarinjira, abasonoriza batarinjira, ata muntu numwe arinjira, atugende wicare, ata n'umuntu numwe araza. Ati hanyuma ugumuri kuraraba abantu bose ibikorwa bariko barakora. Haleluya. Ugumuri kuraraba ibikorwa bose bariko barakora. Ati
urindire bose basohoke batahe, urabe bariko barazinga ivyuma, bariko baragira ibintu byose muri eglise, bose barangira ati hanyuma nawe wavuze ubutumwa, umuntu wese yagize igikorwa akora, ati hanyuma wewe ni wabona igikorwa cyakozwe nabi, ukavuga uti hajya hano oya ntibyari bikwiye gukwagwa kurya, ati ingabire yawe azobariye. Haleluya, haleluya. Ikintu cyose ubona wewe ushobora gukora kurusha uwundi ariko aragikora, iyo ni ingabire yawe. Haleluya, haleluya. Rero bantu b'Imana, ni vyiza ngo dukorere mu ngabire zacu, kuko umwana w'Imana warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya. Umwami bayagukuye mu rupfu, akuzana mu bwami bwiwe, kandi muri ubwo bwami utegerezwa kuhakoramwo ikintu. Kujya umwana mu rugo atacakora, adashobora guhimbara umutima w'umuvyeyi, niko n'umukristo atacafise akora mu bwami bw'Imana adashobora guhimbara uwamuhamagaye. Haleluya, haleluya. Rero ukabushaka guhimbara uwaguhamagaye, kandi ukabuzi neza ko azoguhemba ni washika imbere yiwe akakunezerererwa, hagarara mu kibanza cawe umukore neza, kugira ngo ni washika mu bwami azokubwire ngo ngwino mwana wanje uze guhembwa, uze ndaguhembe kuko wakoze ivyiza. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, ntitukabe ngaha nk'abatazi cyabazanye, kuko umwana w'Imana utegerezwa kumenya ton identité. Haleluya. Umwana mu rugo ategerezwa kumenya icajejwe. Haleluya. Muramaze kubona umwana akora ibikorwa byinshi muhira, ingene anezera umuvyeyi. N'Imana yacu c'est la même chose. Umwana mu bwami akora, umwami yitwararika ivyo kwase, ahimbara umutima w'Imana. Rero ukabushaka guhimbara umutima w'Imana, korera mu ngabire yawe. Imana yo mwijuru ibampezagirire, mugira umunsi mwiza. Mana datargira byose uri mwijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana. Ndasenga ngo mpemu yera uriherekeze, kugira ngo umuntu wese atari bwatahura ingabire yiwe, atari bwamenye uko akwiye guhagarara kugira ngo yubahishe izina ryawe, uvomerera impwemu kugira ngo ashobore gutahura ico ahamagarirwa gukora. Uzobukoze muvyeyi mwiza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro nishimwe bibi byawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.